abasha ubwo abandi muramuriye muramuhaze muramutaye wano ubuzima asigaye arimo n'ukuri ndababaje kubera ubuzima Sauda arimo n'ukuri ejo nararitse mpandira ibiganiro nararitse ndakurura amosozi none mbwira kesitara cyari mu gasho bimeze gute Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Yes 1212 bakunzi ba Tarisisi Hope Ministry nibaze komeza neza akumajwi mukamuri kumuna wa Mungu wanyu na cyane yuko ali Silva yakoze byinshi muri kano gakino kakabiri gatanu indwi uno munsi benshi muri bo baribaza ngo ndabazani iki canke se nje kubereka iki na cyane yuko mba mvuga ati je ndabariha amakuru akwiye canke se amakuru arinze gutohozwa na cyane yuko mba narinze kuyitondera kugira ati ndabahe ibintu ubizima na cyane yuko mwese muramuzi Sauda benshi bamuzi ku izina Sauda Sherto yasanzwe canke se asanzwe ari umukunzi na cyane bavuga ati burya aho kaciye ntihacugwanko canke se uwo mwavyaranye ntabwo mwigera mwankana na cyane yuko ari umukunzi wa Akesdan na cyane yuko bashobora kuba bafitaniye ikibondo uno mwanya niho namwandike ndamubwira ati Sauda ntigute nawe acambwira ati ni sawa ndamubaza nti mbega by'ukuri uragwaye canke se ni bya bintu byanyu mbarira we aca anyishura nobesha gute ga Silva ariko arumva mu majamake ashobora kumbwira ati je ndagwaye na cyane yuko benshi bavuga ati message menshi yagarutse ambaza ati mbega Sauda by'ukuri aragwaye canke nakanyamuji canke se nibindi bintu ariko jewe nka Silva nkuko kuvuga ati jewe abakunzi banje ndabaha ikintu natohoje ikintu niyumviriye ikintu byonyene bavuga ati inkuru mbarirano irutwa niyo wiboneye niho nashatse ndamubaza ati Sauda ntibimeze gute nkuko muriko murabona ngaho ku screen za Tarisisi Hope Ministry niho yagarutse arambwiye ati jewe by'ukuri ndagwaye na cyane yuko mfise ikibazo cyo kubura amabere ariko benshi baravuga ati none ushobora kubura amabere amezi abiri arenga ntibimeze gute kuba ushobora kubura amabere na cyane yuko uguma ugwaragurika ati mbe ugwaye ingwara imeze gute na cyane yuko mu kiganiro yakoranye na Elma Love mwarakibonye kuri Tarisisi Hope Ministry aho bamubaza ati ugwaye iki ariko atashobora kuvuga ati ngwaye ingwari ahubwo yacaturika akarira umugaje mu majambo menshi twayaze yambariye ati Silva jewe ngwaye umugongo hamwe na malaria nkuko neza na neza niho yaciye agaruka arambarira ati uramuzi Akesi urazi ukuntu ameze na cyane yuko ngiyo uriko uramuvugisha adashobora kuba agutahura na cyane bya bindi ngo by'abastar kugara ariko arambara ati uribuka umunsi nza ngaho nkamufatana n'ujya mukobwa keke ariwe uyu mwanya basigaye bashuhanye uribuka inyene byagenze na cyane yansohoye nk'imbwa ansohora nkuko umengo ntaco maze hari Silva ngira hari gihe utaruhari hari Jogos hari Pipiro n'abandi bagiye batandukanye yasohoye na cyane yuko igihe yashobora kwibaruka iyo ntahabona X-ray bam manager wiwe cyane se ndahabone Aisha ntawuzi yuko ni Aisha uyuhe ntawuzi kari Aisha Mlozi naho ubundi hoho peut-être razi yuko ashobora kuba afise muto yiwe nawe nyene azi kwiryo zina Aisha niwe yashoboye kumubara ati niwe yashoboye kumubara sinzi muri abo babiri uwo yambariye yashoboye kumufasha ndamugiye ati ariko rero umuntu ntari hejuru y'ubutungane kuki utitura ubutungane kugira ngo bashobore kugutunganiriza ariko ivyo byose uri kurabimubarira umengo ni nko kumukora mu nkovu ahubwo bigaragara yuko umengo yariwe umutima na cyane yuko atakintu na kimwe ushobora kumubwira ngo akumve niho namubarira ati none bigenda gute eske ubonyeho arafasha umwana arambwira
aramubwira ati jewe nta kintu na kimwe afasha usibye hirya yejo gusa yandungikiye amafaranga 32,000 byo kuvuza umwana kubera yuko yaragwaye naho nyene birinze yuko X-ray bam manager wiwe amugiye ko na ba Mr Sami Mr Pompompo baravuga ati X-ray cyanye se akesdan fasha umwana wawe kuko niwamureka ngagwe mwibarabara ntaco uzuba wungutse ariko niho yashoboye kumuha ayo mafaranga angana n'ibihumbi 32 muga murabizi neza yuko iyo umwana agwaye gufata amafaranga 32 biba bisa nk'uko umengo ntaco bimumariye kubera yuko ibintu murabizi byaraduze na cyane yuko twayazi byinshi nk'uko muriko murabona ngaho onye ku screen hariho na voice y'undi mukobwa yagarutse aravuga ati Imana irababona abasha ubwo abandi muramuriye muramuhaze muramutaye hano ubuzima asigaye ari muntu kure birababaje kubera ubuzima Sauda ari muntu kure jo nararitse mpandira ibiganiro nararitse ndakurura amosozi none mbwira akesdara cyari mu gasho bimeze gute amapiano Sauda muramukinishirije umutima muramuriye muragize buri kimwe cyose hama murangije muramutaye ariko jeje navuze ati jewe nta na kimwe ndabizi ko kubera yuko burya amasa akunda ntabona na cyane yuko uwambaye kirezi ntamenya yuko cera kubera yuko murabizi umuntu wese agira icyo akunda akagira nico yanka burya benshi barayamaze ati genda wumva icyo abandi bagucuze ari nayo mpamvu nawe nyene ngira yashoboye kugenda kumviriza ivyo abandi bamucuze na cyane yuko yari Silva kuri micro za Trasisop Ministra nibaze neza yuko mudahari jewe simpari kandi nanje ntahari namwe ntimuhari mumenye neza yuko umukora subscribe share comment ndabibutsa yuko promotion irabandanya kuri Trasisi neza na neza aho wigurira inzoga zibiri izarizo zose bakakongera imwe gushika itarike imwe nyene y'ukwa mbere ciao Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera abana baba mwibarabara abasangwa butaka abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa twandikire kuri izo nimero ziri kuri screen